urwego nshingwantwaro rw'ikigega mpuzamakungu FMI waremeje ku igenekerezo rya 25 Gitugutu 2021 guha ingurane Burundi ku nyungu itavuna y'amafaranga agera ku miliyoni 76 y'amanyamerika. Iyo ngurane yiyongera ku mafaranga agera ku miliyoni 14 y'amafaranga Uburundi bwaherewe n'ico kigega kugira ngo bushobore guhangana n'ingaruka zikiza gihanze isi yose ca COVID-19. Byongeye hari n'ayandi mafaranga yababa imiliyoni 211 z'amanyamerika aheruka guhabwa Burundi mu ngingo nyene iheruka kwemezwa n'urwego nshingwantwaro rw'ikigega mpuzamakungu FMI ngo ibihugu bigihurikiyemo bishigikirwe muri ibi bihe vya coronavirus. Ubwo buryo bwose ico kigega cahaye igihugu c'u Burundi butuma ububiko bw'amafaranga mvamakungu bwisununura, eka mbere ndetse bigaca binoroha gutunganya imigambi y'iterambere itandukanye hatibagiwe guhangana n'ikiza ca COVID-19. Uretse ko ayo mafaranga azaniye akarusho ku bijyanye n'uburyo bwari busanzwe bwarategekanijwe na leta hamwe no ku bubiko bw'amafaranga mvamakungu, hariho n'ikindi ciza tutokwirengagiza, nuko ayo mafaranga azoshigikira ishirwa mu ngiro rya politike y'ikoreshwa ry'amafaranga hamwe no kuyahererekana. Ubwo buryo Uburundi bwahawe n'ikigega mpuzamakungu FMI bushobora gukabura n'abandi basanzwe basahiriza igihugu mu migambi y'iterambere, eka mbere n'abifuza kuzana imitahe mu gihugu, maze Uburundi bukahatorera akoyoko ku bijanye n'ishirwa mu ngiro ry'imigambi y'igihugu hamwe no guhaka ubuzi abenegihugu.